ibiriko biravugwa canke ibyo bariko barakuvuga ko wowe uvyumva koko wowe uri kurabikurikirana koko uvyumva kubera ko abakozi b'Imana tuba tubona umenga muri eglise umwanya munini ariko numva shaka kumenya kino kintu biriko kuvugwa ko muri no mwanya no musi novuga yuko prophet of Jesus Joshua imbuga zahindutse zabo icambere biragoye ko menya ivyo bamvuga ko byose ubuzima bwanje bunini nubwo gusenga benshi barabizi ariko kandi fise umugwi fise abantu benshi nubwo ishengero ririmo abantu barenga igihumbi nubwo abantu barenga urabona na live abantu benshi isi yose urumva ko bo bavyumva ivyo bumva bimwe barashobora kubimbwira ariko kandi sishobora gushira umutima ku byo bavuga kuko abantu baremerewe kuvuga cyo ni kimwe ca kabiri ndatahura ko bishitse ko umuntu aronga umwanya mwinshi wo kukuvuga ko nuko uri imbere yiwe ca kabiri unashoboye kuvuga uri imbere yiwe cyangwa unashoboye kuvuga uwamusize rero nofata umwanya ngaguma mpindukira guca ku bamvuga bose sishoboye kubandanya kuko zo ndiko ndaraba basigaye inyuma zo buri kurarukira iyo bishitseho ubutumwa kabuhabwa ivyo uri kuravugwa ko sometimes ndibaza ko ni bamwe mu bagize urushengero bagushikirizwa ubutumwa biha akaye gaci uvuga ati umukozi w'Imana kubera ikindi kuvugwa ubundi umukozi w'Imana bakwiye kuba hatavugwa niko tubibona ariko mwisi biragoye yuko umukozi w'Imana abaho atavugwa uvyakira gute wumvise ko abanyarusengero aribo baza kuguha message ati uri kuravuga ku umukozi w'Imana hari message watanze uvuga ati kare kagari kaya kamodoka nikapatie nani iriya message kubera iki yaje iriya message kubera iki yaje kumuvugisha butumwa kumbura abantu baba bifuza gutahura ati kubera iki kuvuga ino message Reverend wavuze ati nikapatie Arvera wavuze hagati ya Yannick Yuta na Arvera ariko message donda kuvuga ati noyo nitwayironse ariko abantu bari bagira ati uvuze Yuta na Arvera turabona ubusumbu wonye iriya message yaje gute kubera iki kuyishikiriza hari impamvu kubera ko buri muntu wese akora ikintu kubera ko hari impamvu cambere urakoze kuko nikibazo nizera ko cari gikenewe mba ndi kugicaniro icambere njejwe kuvuga Yesu Kristo yapfuye kazuka ariko nigisha amasaha menshi mu bantu bigisha amasaha menshi ndimo cyo ni cambere icya kabiri mba ndi mu bantu bagomba ko abantu bose batumbereza amaso kuri Yesu Kristo cyo ni cambere rero tutabeshanye ijya competition iri mu bintu vyamenyekanye muri no mwaka igihe rero abantu benshi bariko barashira kwa maso reka mvuga ukuri abantu bumve igihe numvise ikintu abantu benshi bashira kwa maso nategezwa kukiraba maze kukibona je naramagaye bamwe mu baririmba gospel ndababwira Yes, ndabaramukije abakunzi ba Star TV iyo mva mukagenda ziko muri benshi mudukurikirana ndetse mwana dukunze munadukundira ibikorwa byacu amazina yanje ni Starboy the Ship Mr. I don't care iyi ni Star TV murabizi ko tubazanira amakuru menshi atandukanye hano mu gihugu cy'u Burundi aba muri Afrika ndetse no kwisi yose nta namwe twimiriwe ariko kandi uyu n'umunsi udasanzwe ni gitondo ciza ku muryango wa Star TV ni gitondo ciza ku muryango wajewe ubwanje ni gitondo ciza ku barundi twese kubera ko hari abantu beza hakabaho nababi ariko kandi nubwo beza buba bake baraza kwitwa beza ababi ni baba benshi baraza kuba babi ariko nibahura na beza anytime bashobora kuba beza ijambo ry'Imana rivuga byinshi bitandukanye ariko kandi nibaza ko waba mubi nibaza ko ntihabuza akantu uzi kumureka ijambo ry'Imana ntihabuze ikintu cyinshi uzi ku Mana yaturemye kuko na Satani aho yicara avuga ati kumbure nubwo ndiko ndakora bino hari Imana yandemye ibaze kugarariza umuntu yakuremye ibaze gukora ikintu ugikora ariko ukavuga ati uwe ndiko ndagikora niwe yatumye mboneka canke ngaragara hano ikenshi ari gensanga natwenze nkavuga ati kuko dukwiye gukorera bino waturemye so mbwa Star TV niyo mpamvu navuze ati igitondo ciza ku muryango wacu kuba turonse umukozi w'Imana nk'uyu twubaha cyane ntibivuze ko yubaho na bose ahubwo batamwubaha iyo bagaragaye araboneka ko ari mu kazi kuko bose bamwubashe akazi we usanga yakaretse akavuga ati reka kumbure nicare akazi narakarangije akazi rero ntikarangira reka rero tumwakire mu bwami bw'Imana turarinde kuzohagera kubera ko hari abantu benshi bazodufasha ati
niwakora bino ubwami bw'Imana uzobubona, nutakora bino ntuzobubona. Mbabarire cyane sindi umukozi w'Imana ariko ndatahura ijambo ry'Imana. Karibu cyane papa wacu twubaha cyane, karibu cyane mu bwami bwa Star TV. Murakoze cyane, turabashimiye cyane Ego kandi turaryohewe kuba mwashimiye kuba no kutugendera muragaheza gigwa kandi muri introduction yanyu kumvikanye amajambo y'ubukuru bw'Imana. Imana ibaho umugisha. Ego kabisa numva no kwishimira uno mwanya dushoboye kuronka. Hari abakunzi ba Star TV muri uno mwanya bagwaye bariko barakurikirana wanashima kino kiganiro. Wanashima bamwe bashoboye kubura ingufu zo kuraba kino kiganiro. Ubure numva dufashe ukaduhera isengesho abakunzi ba Star TV muri kano kanya kugira twinjire no mu kiganiro nyezina, tugasengera abagwayi bari hano, abafise ibibazo bitandukanye. Bibaza ko bariko baradukurikirana, haraje imbuga ngurukana bumenyi, ubutumwa burashika kure twifashije zino mbuga ngurukana bumenyi kugira twinjire mu kiganiro nyezina. Kumbure na Satani ntadutere muri kino kiganiro. Biraryoshe, ndemeza ko Imana igomba cyose ikivuga mu nzira zibiri zitandukanye. Burya hari umuntu agomba atabagwa cyane ko Yesu yavuze ko twe tumwizera tuzokora ibirenge ivyo yakoze. Amena. Sangwa Yesu yarashoboye no gusengera abantu bari kure bagakira. Uyu mwanya baraza gukira. Mwamenya gora ku ngoma, turagushimiye kubw'ingabire nziza utanga. Ingabire nyayo dushoboye gusigura ibiye birebire tukabandanya turonga ivyo tuvuga, ni ingabire yitwa Yesu Kristo. Iyo ngabire twahawe niyo yatugize icyo turi, kuko twebwe abamwakiriye twaragizwe abana biwe. Twebwe hari igikogwa twaragizwe abamuserukira. Twebwe rero tumuserukira, yaratwemereye ko tuzokora ibirenge ivyo yakoze, ko yavuga abantu bagakirira mu mazu yabo. Ndasengeye umuntu wese ari hano, uyu muntu nimba amazi igihe ababara agwaye, uyu muntu akeneye kuba icyo gihamagariwe gukora, amakristo ashigwe hejuru. Amen. 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 Merci beaucoup, murakoze cyane. Abakozi ba Star TV murumva ko iri sengesho rirakomeye cyane. Waba umupagani waba umukirisu, iri ni sengesho rikomeye cyane. So ure twinjiye mu kiganiro nari pause ariko hageze mu biganiro hari igihe nyene cyampinduka gato kugira ibibazo bigende bitumbera. Ikibazo cyanje cya mbere kiravuga gica iyo wiswe suguje, iyo bishitse ugapostingo hakandikwa izina rya kera. Kenshi abantu twamenye Imana dukunze kuvuga ati turakeneye uduhindurira izina Mana yacu. Uno munsi handitswe izina suguje ku maposta atandukanye, hari ico biheza bikavuga kuri wewe canke iyo ubonye umuntu yakwanditse ko suguje rya zina rya kera utarahindurira izina nkuko bikunzwe kuvuga. Canahura ko icambere ashobora kuba abayeho mu kahise, biragoye kumuzana mu kobo. Ca kabiri canahura yuko atasuniswe na shetani, arakunda shetani, kuko Imana yampinduye izina kubw'inyungu zayo. Uwo muntu akimbona aho Imana yankuye n'umwansi w'Imana, Imana imutabare. Ahandi ho Imana yaramaye izina rishasha. Koko iyo bavuze ati harabaho batonya ba Satani na bakuru ba Satani, hano kwisi babaho? Ni imvugo abantu bakoresha igomba kugaragaza yuko hariyo n'ibintu na shetani atokora abantu bubahuka gukora. Hariyo n'abantu shetani azovuga ibi byo birarenze. Abo nibo rero abantu mu mvugo bacavuga ngo n'abakuru ba shetani, kuko ari ibintu shetani atubahuka. Ari ibintu shetani atubahuka. Hari abantu bakora ibintu biruta bya Satani koko? Nibaza ko bakora, bibaza ko na shetani yabarungitse, na shetani nimba ari we ahari arengerwa, kuko hari ibintu shetani atokora. Hari ibintu mu rutonde, kuko usomye Bibiliya ijambo ry'Imana riravuga mu gitabo ca Yobu ngo abana b'Imana baserutse shetani aserukana nabo. Ico gihe agiyeyo ntiyatutse Imana, ahubwo yarasenze asaba yuko yotera Yobu. Ibaze rero uhuye n'umuntu ariko aratuka Imana cyangwa ariko aratuka ivy'Imana, uwo ashobora kuba ari mukuru wiwe, kuko ubu na shetani niyo vyubahuka ivyo. Abandi bitwa abantu bakunda gukoresha iyo mvugo ngo batonye ba shetani, n'abantu bakora ibintu ukavuga uyu kabisa yakoze n'ivyo abantu batokora, ariko arengera urugezo rw'abantu ko shetani azwi nka mubi. Yari bibi rero nivugo mba kuvuga ngo abakora ibibi birenze ivyo ari kwitwa bibi mu rugezo rw'ibibi tuzi, n'abandi bakoze ibibi bitokora n'abantu biri hejuru. Niyo mvugo gusa. Ko bishika ugasanga rimwe abakozi b'Imana na cyane cyane kenshi abantu muri ko murasengera nabo batahura ati ujya umukozi w'Imana ni iki, umukozi w'Imana amaziki. Kubera ko twese turamaze kubohwa n'ibintu kanaka, ugasanga natwe twarabayeho tuvuga ati bari abakozi b'Imana n'abaye scroll sometime.
iyo bishise nka mwebwe Prophet of Jesus Joshua ukabona comment ivuga ati wewe uri intumwa ya Satani, ivyo uri kuradushikiriza ntabwo biva ku Mana, muri wewe habiki na cyane ko mfatire ko akanya ko kubwira abantu kuko nibaza ukuntu mbayeho. Urazi ko iyo mejeje gushira post sisubira gusoma ama commentaire. Iyo shize post c'est équipe isoma ama commentaire bakambwira iziri important. Ubuzima bwanje ndakunda kumva ibisagaciro. Icya kabiri ndatahura ko umuntu avuga uwamusize kandi umuntu ari inyuma avuga uri imbere yiwe. Cyo ngeraza gukora mbandanya urugendo. Ubundi ho abantu nibo babuza kuvuga kandi niwo kwicara ngaho wumviriza ibivugwa byose ndashobora kubaho. Ari umuntu yavuze ati ngo basiba kurima ngo ntibasiba kuvuga. Waye muremure barakuvuga, waye mugufi barakuvuga, wonze bavuga ko ufise sida, uvyibushe cyane bavuga ko ugwaye za diabete. Nana kimwe kitovugwa ariko igikuru ni gikiwe uyiziko, ni giki Imana ikuvugako, ni giki abo warungitswe ko cange abo ufise icumariye bakuvugako. Birakomeye kugira ngo bigukomeze ushira amaso mu bintu byo. Ari umwongereza ageze kuvuga ngo uri kurarengana ukaraba yakoresheje terme mu Cyongereza sio nokoresha ku bantu kandi singomba mvuge ko abantu bobambwa abantu n'abantu, ariko we yavuze ngo ukarengana hama ugahindukira kuzimoka zose nozoshika ugiye. Nivyo kabisa. Numva twosangiza kano kantu igihe Prophet of Jesus Joshua atari bwakira gakiza, hari ivyo wabona wanashima bimwe bimwe ukabipinga. Uno munsi hoba hariho ivyo uri kuragirizwa kuri uno munsi nawe kiriya gihe utari bwakira agakiza wabona ukavuga ati ibintu ndabipinga, ariko uno munsi novuga kuvuga ati ko nari nahihendeye cyane hari ahantu kwera ko nari nyihumye amaso yanje yari yagiye ko ibintu atari vyiza. Ikibazo cyawe kirakomeye naco gituma bishitse nkabona nuwavuze nabi ndamutahura kuko nigeze kuvuga nabi. Nawe hari wabayemo kera mbonye abantu bavuga mu ndimi navuga ngo bariko baravuga amazina y'abakinyi ngo Rigobert Song ariko uyu munsi nije mvuga mu ndimi cyane kuruta abandi kubera ko nagira ubuntu ndatahura ndatabagwa nabo barahawa akajyo umunsi bazotabagwa bazotahura. Iyo rero ubonye umwana ari muri primaire avuga ngo kimwe guteranya a nibibaho, wowe ugeze mu mashuri yisumbuye uravuga niyakura azotahura. Niwabona umwana akiri mu wa mbere bamubwiye ngo kimwe guteranya kimwe bingana na kimwe akavuga ngo ntibibaho, uravuga kuri mwana niwagera aho wiga fonction binaire nawe uzotahura. Mucama kucumenya ukiri aho waruri ubona waramurindira atagira umugo gushika aho washitse na mahigwa zo bayagiriwe nkayo wagiriwe. Iyo bavuze ati abavugishwa b'ibinyoma koko babaho kuva kera muri Bible barabaho nabo masigure gato kuko aho n'ahantu hakomeye turi mu gihugu ciza cyo Burundi. Ama ivyo gusenga bisigiye byatanguye, ivyo gusenga Imana ya Israel byazanywe n'abamissionnaire b'abazungu baje bavuga ubutumwa. Abo missionnaire baragahezagirwa hama habahigiye abantu nibigeze bamenya ko abavugishwa babaho, ariko siko mu Burundi batigeze bizera ko ari abantu babona ibitabonwa. Ariko rero igihe cy'abavugishwa nico tugomba tuvuge. Abantu bavuga ko abavugishwa batabaho ati kirarengana ico gihe, acahaza igihe aboneka abavugishwa ariko haboneka n'ibikorwa bitari bimeze neza. Bifadika basanga ibyaha ibintu kanaka umuntu wo kwagiriza barondeye kuri twebwe bakabura. Bisigura ngo ico gihe babonye ko abavugishwa b'ibinyoma. Iyo period iba ndende haca haba periode rero guseruka ko abavugishwa bukuri turiko turabaho kuko ivuka rya Ismail niryobuza ivuka rya Isaka. Ico gihe rero cy'abavugishwa kiriko kirabaho. Ubu rero turi mu gihe cyo gutahuza abantu apana abavugishwa ahubwo gutahura ihanga ry'ikivugishwa prophetic people kuko ariyo umuvugishwa n'Imana. Umuvugishwa n'Imana n'umuntu avuga ngo Imana iravuze ibi nibi. Ihanga ry'ikivugishwa n'abantu ivyabo byose iyo babivuze bavuga nk'abavugishijwe. Niyo Paul avuga ngo nimwavuga muvuge nk'abavugishijwe. Iryo ni ihanga ry'ikivugishwa. N'umuntu avuga mu gitondo ngo ndavugishijwe ku buzima bwanje, amateka nje arahinduka uyu munsi ndaronka kasha yatuye ni ihanga ry'ikivugishwa. Niyavuze ngo Imana irambwiye ariko uwo muntu ni peuple prophétique. Iryo ni ihanga turiko turahagurutsa kino gihe. Ko sometimes hari abavuga ati mwebwe murabavugishwa b'ibinyoma, kuko tumenya abavugishwa b'ibinyoma gute abatari binyoma ataraba abibinyoma tubamenye gute kubera ko twese dufise niveau yuko twiyumvira. Peut-être je nshobora kuvuga ati umuvugisha w'ibinyoma ndashobora kumumenya neza uko tubimenye gute.
ni naco kibazo iyo umuntu agomba yishure examen imurengeye hava atanga inyishu zitarizo nico gituma ni vyiza ko abantu bobaza twebwe icambere umuntu yitwa umuvugishwa w'ikinyoma ryari yitwa umuvugishwa w'ikinyoma igihe atari ko aramamaza Yesu Kristo kuko Yesu Kristo niyo duhamagariwe kwamamaza twese Yesu Kristo birivuga ngo mu gitabo cambere c'Abikorinto 12 nta wovuga ko Yesu ari kivume ayobowe na muhemu woraho bisigura ngo umuvugishwa w'ikinyoma n'umuntu apinga ubumana bwa Yesu n'umuntu apinga existence ya Yesu uwo umuvugishwa w'ikinyoma umuvugishwa avuga ibintu muri cadre imwe nibibe niyitwa w'ikinyoma yitwa umuvugishwa ashoboye kuba atavuze neza ivyo yabonye kuko kuvugishwa ni gikorwa kiri hejuru yabonye amashusho ntiyashoboye kuyasigura mu buryo bwo ariko ikindi arashoboye no kuvuga ikintu akikaba cabaye uko we yarazi ko gitegerezwa kuba abantu bagahindura gakora ivyo bashaka muvugisho rero w'ikinyoma inzira imo abantu murenderera ko n'umuntu atemera ubumana bwa Yesu atemera ko Yesu Kristo yadupfiriye akaducungura uwo ni umuvugisho w'ikinyoma bindi navyo ni etape ari umuvugishwa gukura n'umwana akiri muto avuga papa kuvuga papa si umuntu w'ikinyoma n'umwana ataramenya kuvuga iyo rero biratandukanye kandi niyo akuzaramenya ati kera navuga papa nabi ariko uno munsi ndamuvuga neza ico ico abantu bagomba kumenya rero kubijanye n'ivugishwa ni vyigwa ndiko nandika ibitabo kimenzo gisohora ubu ndiko ndategura amashuri aho ndiko ndubaka ku musozi ni vyinshi nibaza ko tuza kubigaruka ko neza ibyo onye kubera ko hari n'ibibazo byinshi bimaze iminsi biriko biratrendinga in town canke mu gihugu ntibaza na mukama hari yangira byaramushikiye kubera ko ababiposinze bari menshi cyane tugira tugaruke kuri kimwe mu bintu novuga yuko twize muri eglise kubera ko ngaha hari n'abantu babakeneye kumenya ubutumwa of course kandi ntihabura n'abantu bashimira ati buriya butumwa bujyanye bamubajije twari tubukeneye tubeho ico twaremewe n'ikintu nanjye cyankoze ko kubera ko dusa n'ubwira abantu bariko baradukurikirana kubera iki kubaho ico twaremewe tubabwire nyene en general mu majambo make kubera ko buriya butumwa hari abataburonse hajya ariko uno munsi ndifuza ko bakunze ba Star TV baburonka kubera ko nanje bwankozeko ndaryohewe icambere kuba wari mwishengero gusenga ukaba wibuka ivyo wize uri umukristo mwiza kuko ikigaragaza umukristo n'uri capable kubika ico yize ikigaragaza umukristo mwiza n'ushira mu ngiro ivyo yize igitabo ca Bibiliya igitabo ca Yeremia igice ca mbere umurongo wa 5 Imana ibwira Yeremia ntarakubumbira mu nda kwa mama wawe narinda kuzi apana narinda bizi haje bakoresha ijambo ry'ikigiriki kishobora kuba ry'ikiburayi bishobora kuba yada bivuga ngo wari uhari narinda kuzi bisigura ngo imbere yuko Yeremia aja mu nda ya mama wiwe yarazwi mu ncama kuca wumva ko imwe muzibaho imbere ko imibiri ibaho ko mu nda z'abavyeyi Imana iforomerayo umubiri apana imwemu y'umuntu imwemu y'umuntu iva ku Mana imaze guforoma mu nda y'umuntu umubiri imwemu ikiza muri yo mubiri tuvugira inkuru ya Yesu ko niyo baza gutahura Maria abwirwa ngo uzosama imbanyi uzovyara umwana w'umuhungu uzomwita Yesu uzomwita kwitwa Emmanuel icyo Maria yateruye mu nda bari umubiri ariko uwo imwemu yinjiye ni jambo kuko Yesu yari umuremyi imbere yuko aza mu rujya mubiri rero umuntu wese afise ico Imana yari muzi imbere hama ngo nakurobanuje amavuta umviriza ico bavuze amavuta ubu umuvugishwa sinakubwiza umuvugishwa nakurobanuje amavuta ube umuvugishwa bisigura ngo umuntu bikwiye ko arobanurirwa amavuta yo kuba ico ategerezwa kuba Yeremia rero akivuka Imana ivuga ko yamurobanuje amavuta abantu rero twese dufise ico twaremewe Imana ukivuka ikoranuza amavuta yo kuzoba umujournaliste ikurobanuza uba uje kuba journaliste uba uje kuba umudokter uba uje kuba umunyapolitike kuko umuntu nakira umwana muto mu bebe urabona neza ico azoba narababwiye yuko ubonye abana bariko barakina vya bindi by'abana bakina ari bato uzobona gakobwa gakina gaterura igipupe ku mugongo narababwiye ni wabona umwana wa umuhungu ariko arakina terura igipupe ku mugongo akaba ariko arateka menya ko wahomvye mu camake umugana turabona ko abana biteguye ico bazoba nuko rero niko bimeze n'igihe ubaza umwana muto n'ubundi abaza umwana wanje muto afite imyaka 6 uzobiki uzoba umudokter ni giki kimusunitse kuvuga ico azoba kiri umwana muto nuko umuntu aremegwa ico azoba ariko rero kubera ko twavukiye mwisi yari yononekaye Adamu yari yaranemewe kubicari araconona umuntu arononekara ni vyari bigikunda ko umuntu avukana amavuta yo kubica ategerezwa kuba
ndagisubiremo Yeah. ni vyari bigikunda ko umuntu avukana amavuta yo kuba icyo ategerezwa kuba aravuka ari umudokiteri ariko nta mavuta yo kuba dokiteri arafise Bibiri tubwira rero iyo tumwakiriye Yesu tuba abakristo ijambo Kristo risigura amavuta kuba umukristo bisigura kuba wasizwe amavuta bisigura ngo gukizwa gutuma winjira kubaho icyo waremewe abantu rero barashobora kuba baravukiye kuba abaganga hama bakaba abamekanisiye abantu bashobora kuvukira kuba abamekanisiye bakaba abaganga umuntu ashoboye kuvukira kuba umuyangayanga akaba umuganga namagunda kuvuga ngo nibo baca bakopera noko bakano gato kuko yararemewe kuba umuyangayanga namagunda gutweza abantu ngo abantu bavukira kuba abapilote bagaca bagendera probox ageze ahantu ari umusozi araguruka gutya kuko yibaje ko ari mu ndege ni vyiza iyo umuntu arosa akaryo ko kubaho ico yaremewe iyo rero umuntu agiriwe ubuntu nk'ubu jewe nari nifuje kwiga ikiganga jewe nari nifuje kuba umusirikare birazwi kuva nkiri muto wagomba kumujesha ivyo nagomba kuba umuganga n'umusirikare hamigiye natoye concours yo muri 10e sinashoboye kurungikwa Gitega kwiga ikiganga bandungika kuri lycée du Lac kwiga kwiga ivyo bagomba ko niga navyo nize nace niga electromechanique kuri Saint-Luc urumva ko nahushije ivyo nashaka ariko maze gukizwa uyu munsi Imana inkoresha mu gukiza abagwayi uyu munsi Imana inkoresha mu cyo bita combat spirituel ndakureba bwa doctor ko Imana yarangaruriye kandi yagwaye doctor bwa mbere neza intaye zirahari ibyo rero sivyo kurinda kuvuga intaye zanje ziri kuri Facebook abantu barakira ibibyimba biranyika abantu barazi biriko biraba bisigura ngo kuba ico waremewe rero nico nariko ndigisha abantu nti nawe wo ukora muri bank nimba wararemewe kuba ikintu kanaka Imana itume ukora ico waremewe kuko ico waremewe ugikora mu buryo bworoshe ico utaremewe ico ukora kugira ngo uhembwe cange ico wigiye gusa ugikora nk'usunikwa merci kabisa ubwo n'ubu doctor bukuru kuko numvise rafuwa pasi ko hari umuntu yaragwaye mugera uno munsi atawagwaye kubera ko yasengewe urumva ko ari igikorwa cyiza cyane neza reka twinjire mu ndi muce mwari kubirihira amafaranga abakunzi ba Star TV ariko ibintu by'Imana ntibirihirwa amafaranga ibintu by'Imana mu bironka for free yani ku buntu hari abantu benshi babura ama eglise abegereye ariko iryo jambo rivuga ati mubeho ico mwaremewe ribagere ku mutima kubera ko nanje byarankozeko turaje neza na neza ku kibazo ca mbere tugiye mu wundi muce ibiriko biravugwa canke ivyo bariko barakuvuga ko wowe uvyumva koko wowe uri kurabikurikirana koko uvyumva kubera ko abakozi b'Imana tuba tubona umenga muri eglise umwanya munini ariko numva shaka kumenya kino kintu biriko kuvugwa ko muri no mwanya no musi novuga yuko prophet of Jesus Joshua imbuga zahindutse zabo icambere biragoye ko menya ivyo bamvuga ko byose ubuzima bwanje bunini nubwo gusenga benshi barabizi ariko kandi fise umugwi fise abantu benshi nubwo ishengero ririmo abantu barenga igihumbi nubwo abantu barenga urabona na live abara abantu benshi isi yose urumva ko bo bavyumva ivyo bumva bimwe barashobora kubimbwira ariko kandi sishobora gushira umutima ku byo bavuga kuko abantu baremerewe kuvuga cyo ni kimwe ca kabiri ndatahura ko bishitse ko umuntu aronga umwanya mwinshi wo kukuvugako nuko uri imbere yiwe ca kabiri umuntu ashoboye kuvuga uri imbere yiwe cyangwa umuntu ashoboye kuvuga uwamusize rero nofata umwanya nkaguma mpindukira gutya ku bamvuga bose sishoboye kubandanya kuko zo ndiko ndaraba basigaye inyuma zo buri kurarukira iyo bishiseho ubutumwa kabuhabwa ivyo uri kuravugwa ko sometimes ndibaza ko ni bamwe mu bagize urushengero bagushikiriza ubwo butumwa ubiha akaye gace uvuga ati umukozi w'Imana kubera ikindi kuvugwa ubundi umukozi w'Imana bakwiye kuba hatavugwa niko tubibona ariko mu isi biragoye yuko umukozi w'Imana abaho atavugwa uvyakira gute wumvise ko abanyarusengero aribo baza kuguha message ati uri kuravuga uku umukozi w'Imana ndabatahura abavuga bose bambwiye ngo bavuze cyanibuka ko Yesu yavuzwe hama nimba Yesu yaravuzwe nabi na neza siniteguriye ko je batovuga nabi cyo ni cyambere ca kabiri ndagerageza kubaza bavuga ibiki iyo mbonye ivyo bavuga ndacamenya ubumenyi budahari ubu ni ubu kubera ko nsanzwe ndi umuntu nakurikiranwa cyane reka nzane kino cigwa gifasha abantu batahura ikindi mbwiwe ko abantu benshi bariko baramvuga biranyibutsa importance mfise kugira ngo mu myaka yose iri imbere mbadanye niyubara kuko biraboneka ko bankunda kuko ni wo kwicara uvuga umuntu udakunda cyangwa umuntu udakurikirana cyangwa umuntu atazwi mu camake binyibutsa responsabilité bituma menya ngira iki mvuga iki kumba abantu bararinda ico mvuga kuko ico mvuga gisigari cy'agaciro mu matwi yabo reka mandanye mvuga Yesu kugira ngo mandanye bibafasha mu camake biramfasha kumenya yuko
audience yabaye nini ahubwo reka negura ubutumwa bwiza bukwiye gufata isi abantu baze kuri Yesu Kristo. Mbere ko tuje ku kibazo cya kabiri ndabaza kino kibazo nkamwe bw'abakozi b'Imana mufise abantu musanzwe murongoye mufise intama mwaragijwe kugira mushore kuziyobora ntibiheza bikazana amteyaje muri eglise yanyu kumbure iyo muri ko murapostingwa nabi muvugwa ukuna kuriya bari abanyarusengero kumbure bagaheza bakavyakira ukundi mu gihe uri imbere yabo wumva umenga ndi kuri altar ariko abanyarusengero hari ukuntu banyibaza bivanye n'amapost atandukanye. Biragoye cyane ku munigeze kumva intari tontoma mubwire ko ari imbwa acamenya ko peut-être wikekeranije nico musa naco kuko abanyashengero barazi intare bari kumwe nayo abanyashengero barazi nkukuma bari kumwe nayo birahagije ivyo bazi kuri uwo muntu abanyashengero barazi umuvyeyi wabo abanyashengero barazi ubigishije imyaka irenga 10 bariko bararegwa abanyashengero barazi naheza ubuzima bwahindutse abanyashengero bobo ivyo nta nico byo babwira kuko baca babona yuko ni umurongo wa 2 uvuga ngo muzaba muhiriwe nibabahama zivuga ngo ihamwa ku mukristo no ku mukozi w'Imana kuze ni amahigwe rero nibo babazwa n'amahigwe etetra bari hanze nabo ibihe nk'ibi by'iwanyu uko mwebwe uko bimeze kose muri hagati mufasha abantu kugira ngo batahure ibihe nk'ibi byiza byo kubazwa ibibazo nk'ibi bituma no ibintu bariko baravuga koko ibeko baravuga byo babisa n'uyu muntu bariko baravuga abamuvugaho baramuzi nivyo rero abo mwishengero bobo urabizi abo mwishengero barazi ubarera barazi aho abari abamaraya bahindutse baraza baramayibugu n'umusi n'abagwiza tunga mwishengero ari abahambaye n'aboroshe mwishengero y'abasirikare arimo n'abapolisi mwishengero ari abo societe civile ariho n'abanyapolitiki ishengero ririmo bose Aaron abonye ari umupolisi siririrwa ndamuvuga turamuvuga afite ikiganiro bonye ko yakijijwe na sengere wawe navuze ati uyu yarakijije koko nuko no bivuga urazi inzego ntibazivuga uko biri kose nibaza ko ari uko n'abakozi b'Imana kabisa kugira nyene mbandanye n'ikibazo simbura utuntu nyene tutungonongono tukuma tunzamwo kugira kubera ko ndiko ndabariza abakunzi ba Star TV nibo bashaka kumenya ukuri hari message watanze uvuga ati kare kagari kaya kamodoka nikapatie nani iriya message kubera iki yaje iriya message kubera iki yaje kumuvugisha butumwa kumbura abantu baba bifuza gutahura ati kubera iki kuvuga ino message Irevre ni wavuze ati nikapatie Arvera wavuze hagati ya Yannick Yuta na Arvera ariko message donda kuvuga ati n'uyu ntitwayironse ariko abantu bari bagira ati uvuze Yuta na Arvera turabona ubusumbu wonye iriya message yaje gute kubera iki kuyishikiriza hari impamvu kubera ko buri muntu wese akora ikintu kubera ko hari impamvu cyambere urakoze kuko ni kibazo nizera ko cari gikenewe mba ndi ku gicaniro icambere njejwe kuvuga Yesu Kristo yapfuye akazuka ariko nigisha amasaha menshi mu bantu bigisha amasaha menshi ndimo cyo ni cyambere icya kabiri mba ndi mu bantu bagomba ko abantu bose batumbereza amaso kuri Yesu Kristo cyo ni cyambere rero tutabeshanye ijya competition iri mu bintu vyamenyekanye muri no mwaka igihe rero abantu benshi bariko barashira kwa maso reka mvuga ukuri abantu bumve igihe numvise ikintu abantu benshi bashira kwa maso dutegezwa kukiraba maze kukibona je naramagaye bamwe mu baririmba gospel ndababwira mwagize neza kuko ni indirimbo ariko mwiteguye kwishura iki inyuma y'ino competition kuko mugiye muri competition muri abaririmbyi ba gospel mugira competition nabo mwisi indirimbo zisizigiye guhiganwa indirimbo za gospel ukora competition afise droit kuko cyagomba gushika ko ni ciza kandi umutima we ni mwiza kandi agomba atanga ikintu ciza ariko wowe uririmbira Imana uzo kwishura iki nicyo kibazo cyo kuvuga ngo ntuje nivyahera hagatsinda uwo mwisi muzo kwishura gute ndababwira muzo kwishure gutya muzovuge ngo twagiyeyo kugira ngo nabo nyene turabe ko bokuva ubutumwa bwiza bakizwe baza ko wumva icambere cyakabiri ncaniyumvira nibaza kubazwa bataza kuronga inyishuzo nije babigorana ariko ndazi ko Imana ngira ubuntu bwo kwishura pe ndavuga reka kino kintu ndagikatishe kuko jewe ndumwe mu ba leader ndimo mu gicapo c'ishengero usengera mu ishengero rya ryo ryose arazi prophet of Jesus Joshua Siko ngo ndimwe mu gicapo c'ishengero megezo rero gufata responsabilité ndavuga ngomba nkatishe attention yose kugira ngo ibibazo nivyaza bizoze kuri jewe ni objectif ya mbere maze kuvuga gutyo rero ndavuga hari kuwa Mungu ndavuga aka kamodoka ndagahende
nakoresheje terme ishoboye gutuma abantu bumviriza gashoboye no gutuma abantu ishike objectif yanje ni imwe je ndi kwisi kuvuga Yesu Kristo maze kubivuga muribuka ko iyo competition yari ifite demi finale muri demi finale ninde nande babaye wa mbere wa kabiri wabaye wa mbere ni muri demi finale wabaye wa mbere ni Alvera Muhimbare wa kabiri hadi wa kabiri yabaye yari Ulta yari Yannick byari kurangira ujya munsi nari kuba nahejeje siko byumviye ngomba kuvuga sinari kubona wa gatatu ndiko ndavuga ndagahende hama competition abandanye norme za competition zemerewe uwayikoze baragaheza gigo wibuke ko ndiko ndavuga ngo nabakozi beza ni kampani nziza yazanye ikintu ciza turaza no kuyigaruka ndavuga rero okay reka rero mwege abantu attention kuri bano bantu babiri ba gospel kuko bimeze kose bagiye kuraba abahiganwa baza kuraba indirimbo z'abahiganywe bose kuri Jesse nitegeye kurungika aba Kristo kuraba indirimbo zo mwisi kuko naraziririye je ndarungika aba Kristo kuraba indirimbo za gospel ndavuga bano rero ko ari bo bariko baraboneka ko bariko baraduga sino hariyo nabandi beza muri ya competition hariyo Victoria's team isanzwe ikomeye cyane ndavuga reka basi nkwega abantu kuraba aba je ndafise nagomba gushika ndi mu leader tumukozi w'Imana mfisi yanga narungiswemwo negerezwa gutumberezwa ico nico cyambere cyatumye mvuga ibindi sino bivuga ko muri uyu mwanya ibihe bizovuga kuko ndazi ko ico mvuze kiba kizwi kwa rukuru tuvuge ko ayo strategy umukozi w'Imana Joshua kugira icyo avuze kugira atire attention kugira ubutumwa bugere kure koko ico barabizi ko nzobandanya mvuga ikintu cyose mbona cyo tuma abantu bumva man of strategy rero of course barabizi the man of strategy Imana nishoboye gukora n'umuntu bikomeye atari umuntu afite strategy nziza zo gushobora gukora abantu kuriwe ikindi bamaze gupima okay bino bintu ni byaba biza kujya kuba gutya uwakurikiranye ubutumwa bukurikira arazi ibyo navuze ni aya menelda ndumwe mu batama ndabwo umuntu nkanje n'imyaka mfise n'urugezo ngezeko mubona koko no kwinjira mu bintu nk'ivyo musanzwe muzi ko je nanga amatrofe ariko igituma ninjiye nagomba ntumbereza abantu bashira amaso kuri Yesu Kristo importe resultat ariko igikuru abantu bashira amaso kuri Yesu Kristo iva resultat nzovuga hageze imbere ko tuza kugaruka kuri resultat zabaye n'uburyo we wabibona arafe uko byagenze wabaye wa mbere no wa kabiri kwera ko ndazura umwe mu ba businessman baratahura ati uyu muntu dukoranye nawe nshobora gushika ku iki uyu muntu tudakoranye shobora kubura iki inye ico turaza kukigaruka ko mu nyuma ariko numva no baza kino kibazo iriya super beat yateguwe na super bat zimwe mu shiramu no vuga yuko zirimo ama miliyari y'amafaranga nubona ko izo hava ibona ko ugiye kubiri nayo ugereranije kuraba uburyo wavuze kariya kaduga kajya kamodoka bakabona ati kuko numvise ko harimo abakozi b'Imana hariya bakabona ati umukozi w'Imana kumenga aradusuzuguriye akakaduga bamwe bakisa kabido abantu baposta amapost atandukanye ubona ko bazava ku kundi icambere super beat ikoze ikintu abandi bose batarakora naza ko ari wa mbere batanze imodoka ni gute toreka gukeza abakoze ikintu ciza cyane cyane cyakabiri yo gukora imisumari n'amabati ngaha amajenga abankora ibintu byo kubaka ngabafise ikibanza ajya muri soko shasha Kamenge kizodandaza ivyo kubaka mukamenge ijyayo haru bitangura kubera ko hariyo bagira bugurure ijya bagomba bugurure fise ikibanza ariko hajya bazora barangura sibo numvise yafise ikibanza nzodandariza ko zonaranguriza ko fise ikibanza fise ikibanza deja urumva ko mu kibanza canje nzokorana kontra nabo kugira ngo ivyabo ndabiserukire muri quartier ndimo mu camake kuri jewe no vuga barakoresheje strategy nka company ituma ivyabo bimenyekana cyakabiri nk'umwe mu ba entrepreneur indoto nini nugushigikira umuntu wese akora ikintu kizima ariko icyagatatu ndavuga kumengo inyuma ino competition jewe bavuga cyane ucitrendinga ku matanye niyo bava nabo nyene baza tuvugane kugira ngo naje bamakamodoka nawe baragwaka sanzwe sizini narimvuze gusa gucyo kugira ngo abantu bumve yuko uwo kwiyumvira gucyo n'umwansi w'igihugu umuntu wese yo gerageza kubangamira abazanye iterambere yo bari umwansi w'igihugu Swabati ni iterambere mu gihugu cyacu iterambere kuri twebwe twe tubaka tuzosakaza mucamake uriko aravuga gucyo niba abandi batabura ico bavuga kugira ngo bateranye batoteranywa ico nico novuga ariko je mvuze ivyo kuririmba je mba ndiko ndavuga ivyo kuririmba kandi ndiko ndavuga bo kuririmba wibuke gihe cyose nzoshira hejuru gospel na numwanya nzoronka wo gushira hejuru profane ibyo birumvikana nkuko na profane toshira hejuru gospel je ndi umukozi w'Imana rero
uca wumva ko nkurikiranye indirimbo nkurikirana urutare nkurikiranye indirimbo nkurikirana ni wewe nizo zinyubaka nivyo byonyine kabisa. Nigiste kuko ndazi nabone ikigana baraza kwiraba ko hari giste kugira twumve aho umukozi w'Imana ahagaze ukuvuga kajya kamodoka nubwo hari abavuga ati kabe gato kabe gwanje umuntu wese sina gato mu Burundi na numegeza atanga imodoka ni terme twakoresheje yumva bisanzwe bizwi ko Prophet of Jesus Joshua Imana yamuhaye ubwenge bwo gukoresha social media birazwi neza yuko nabo bako baramvuga nibazi ko bariko baramvugira kuko inkukuma iguruka vyoroshe mu miyaga hama barabizi ko abantu hose ndi babona ibicapo vy'inkukuma je nita enigo so inkukuma mu vyigwa vy'inkukuma jewe niga inkukuma ibonye imiyaga icisanza amababa kugira ngo iyo miyaga yishikane kure bizwi rero ngo iyi miyaga nk'iri kwiravuga Prophet of Jesus Joshua ari abantu bacavuga wibe ko uravuga ninde baciye kuraba ngo yo no mwigisha mwiza di bibavuga ngo numubwishwe ikinyoma yatanze profesi ya Tanzania sibi yabivuze ryari 2014 ni muzi yari yambaye makesha vyabaye ukunyene yatanze profesi ya USA imbere y'imyaka 3 hama Trump nyene yaratsinze nivyo baca babona ukuri bagaca bazana abafasha umuzungu wavuze rafwafashe agira afata indega ze mu Burundi muri aya makesha wamwaye profesi live kuri Zoom umva ari umuzungu umunyamerika atazi Burundi yarafise ikibazo gihe umuzungu umunyamerika yararota abadayimoni yumva ibintu bitera induru mwijoro hama agira ubwoba umunsi umaje kuri live ndavuga wewe witwa kanaka uri muri Amerika video zirahari zijenebereye mu Burundi ndiko ndavuga ibindi uri muri Amerika ufite ikibazo iki niki genda uzana icupa y'amavuta ndasenze isuke ko amavuta umuzungu yagarutse gushinga intaye uyo numwe ariyo famille y'abapastori iri Pakistan nijewe ndayirera hariho umukozi Imana mu evangeliste Ejo nariko ndavugishwa ko ndamubwira abantu ivyo nakubwiye ngo warambwiye ko nzosengera abagwayi babohoke ngo sigengenda mu bikorane mpagaze abantu bagatembagara nkuko kuri wawe daddy ni umwana wanje Jensi bo birumvikana ko muri kino gihugu haza abantu kuri bonane baje gukesheraho haza abantu ne seti bavuye Buraya baje muri mu gikorane ni vyinshi nibaza ko no kubigaruka ko amakesha agiye kuba kumbure hari umuntu yavuze ati ujya gutangura umwaka neza ukanawurangiza neza utanguye neza utangura na Prophet of Jesus urangize neza kubera ko uri kurawurangiza urangije neza nibaza no kutangura uhita utangura neza kiretse ko hagati ashobora kubibaza ariko iyo urangije neza turatwikemura mu masengesho turabitungana kabisa numva ariko imbere ko tujya mu bindi bibazo no baza kino kibazo iyo baza kukugira nka Prophet of Jesus Joshua ku munsi wa finale tija ngaho onye ube urongoye jiri kandi ni uvuga ikijana muri kijya gihe agashemwa ariko kandi wibagije kuki muri rusange kuko ndazi ndumva ko wabikurikiranye kubera ko harimo indirimbo mpimbaza-mana nayo mpamvu wanabikurikiranye cyane nayo mpamvu wifuza ko umuririmbyi mpimbaza-mana atsinda sinzi ko novuga na Prophet of Jesus uwo nari kwiha kubera ko competition yari yakoze super beat ama super beat yari kwirarondera umuntu azoyipiblia hama yari ifise critère zayo kuko umuntu ashoboye gutsinda kubera critère bashoboye kuvuga ngo turakora competition uzambaye costume ni watsinda kugira ngo uririmbye utambaye costume watsinze super beat na super beat bivanye na critère zabo bakaba barahisemo uwo bahisemo muri critère just no shira ko commentaire kuko icyo bahisemo citwaco kubera ko ari competition yabo ariko jege nakoze iza kuba yawe nayo jege nakoze competition umuririmbyi wa mbere wa gospel mu bagabo cange mu basore yaronse Lopez naratanze byarabaye nabonye navera wa mu amafaranga menshi umuririmbyi wa mbere yaronse mu baririmbyi femine yari Alvera naramuhaye umuririmbyi groupe ya mbere yari Victoria Steam narayihaye abakinyi ba cinema narabahaye indirimbo abantu batoye nyinshi nibaza ko ari Divine Light naramuhaye kuri jewe rero mafise critère zanje zidasana critère bahisemo competition ni matanye na wahisemo ndushakande competition ni critère za bene competition bafise ijwiri nini muri competition kuko nuko ari Joshua company rero muri kajya kanya baci babihindukiriza ati mwebwe mwananiwe reka tumuhe Joshua agire shwa gaho sinovuga kubera ko nabavugiye ku byo bakoze umunsi nzokora competition les 7 zo mwakuza bazobona uwo nzohakado kabisa none ko tubona competition zitegurwa n'abantu bafise ama company kugira bashobore kumenyekanisha company cyane ibidandazwa byabo ibyo bafise kuri Joshua iyo bishise ugategura competition ari amafaranga nibaza ko bavuye ku mufuko wawe nubwo hari benshi bacu bavuga ngo ni kigira 10
Amahera yatazwe mu rusengero. Ikigira 10 kivuze ugitanga afserezo ariko avuze ko ari ikigira 10 atigeze atanga ikigira 10 ariko egera umuvumo ukoko gukura amahera mu mufuko company yo yashoye amafaranga iravuga ati niba ashoye amafaranga muri uno artiste bashobora kuyinjiza muri buno buryo kwera ko hari ibindandazwa bafise ahagaragara bashaka kujya barondera ndabashorera numva ko bazoyinjiza kabisa. Kuri we biheza bikungura iki mu gihe ukoze competition ugatanga amafaranga ariko wewe icinjira akaba ari kijya kitagaragara nyene mu buryo bw'abantu kumbure badapfa kubona byoroshe? Jewe njejwe business yitwa Yesu kwinjiriza abantu muri Yesu igituma nkora competition baririnji ba gospel ndavuga hatabonetse akaryo kabereka ko bashimwa ejo tuzobasanga muri karaoke hatabonetse akaryo gatuma bashimwa abandi bana bakiri bato bataririmba nibazo kwigira bipfuza kuririmba ariko babonye ivyuzuye award bazovuga ngo nanje zotwara ivyuzuye award. Kuri jewe ndakweza abantu benshi kuririmba gospel kuri jewe ndateye intege abaririnji ba gospel kuri jewe ndakusanyije abantu benshi basenga mu kibanza kimwe kugira ngo duhimbaze Kristo. Je inyungu nizose kuko jewe sanzwe ndumuserura Yesu ari abaserukira Yesu ariko je ndumuserura Yesu biratandukanye. Kugira tuje muri gahunda z'impera z'uno mwaka na cyane cyane ku bantu bashaka kumenya Imana bashaka kumenya Yesu hari kibazo kimwe cy'amatsiko. Hari post nabonye post ivuga ati where are the people from the Chegira SNL to reach again the bad donc mu Kirundi reka ndabivuge mu Kirundi the country can't move forward as long as we still have men like Suguru who instead of umva yagerageje kuvuga ati kubera iki umuntu nk'uyu muvugisha w'ibinyoma nk'uyu adafatwa kugira afatwe mu minwe ashatse kuvuga mu sinzi ko ino poste uwo warayiciye ko kumbure kanicare kuko iyi poste bisa nkuko megura yize abantu bantuka sinzobishura kuko na Yesu yaratutswe abantu batanyemera sinzobishura kuko Imana niyemegwa na bose abantu babona ko ataco maze sinzobagira ku mwanya kuko umugore n'abana banje ndera mu buryo bw'imwemu ndafise ico maze kuri bo ariko ndarisubiremo Imana iratinywa Imana siyo gukinisha. Ni jewe nabwiye umumama ubu ari USA uyo mugore yavuye Kasogwe uyo mugore abana biwe bose Kasogwe si Muyinga basaze kuwa kane giye muri eglise ndamenya ko yakorewe uburozi uyo mama agiye muhira abona umuntu w'umusazi aje nk'umusazi mibarabara ashitse mu rupango kuri uyo mama arapfukama aramubwira ngo tubabarire ngo ntumwemere kujya muntu asabye imbabazi ngo ntapfe mureke base azorangiza umwaka uyo mama araza mu ishengero arashinga inaye ivyakurikiye kuri uwo muntu birazwi nakuye kwinzitizi muri uwo mwanya mu masengesho kubera ko nako sengero ujya mama ujya mugore uyu mwanya tuvugana ari muri Amerika professor mvuga zanje z'ukuri ziruzuye navugishije ibizoba muri Tanzania nabivuze mu makesha 2014 byarabaye n'ivyabaye navugishijwe imyaka 3 kujye na President Trump byarabaye n'ivyabaye navugishijwe ku mugore yaje umugabo ngo agomba mwirukane yazananye na musaza we uwo mugore niyigeza asama imyaka 15 ndamukora kunda ndavuga genda uvyara amahasa uzovyara abahungu babiri b'amahasa yaravyaye navugishijwe ku mugore yaramaze imyaka 13 atavyara ndamubwira genda uvyare ari mu ishengero n'umuganga yaravyaye navugishijwe ku mugore atigeze avyara imyaka 14 y'igitega aji Bujumbura ndamubwira genda uvyare uwo mugore atwaye imbanyi mu mezi 8 agira ikibazo imbanyi irakoroka ngendiwe ndamubwira reka kurira Imana iragwa yundi mwana uwo mugore yarashinze nahe mu ishengero byarabaye navugishijwe ku mugore yaragowe ndamubwira warigwaniye byaranse ubu Yesu agiye kukubeshaho uwo mugore ubu afise inzu zitatu afise n'imodoka zine uyo mugore ari mu ishengero byarabaye abo bantu Imana ifashe zoze ndabaronde bose baronde abo mvuze ushaka baronde navugishijwe ku bantu bari muri eglise ataco bari bafise uyu munsi beko barabaho bijanye n'ubuvugishwa abantu bareke kwingira muri ako karere bamenye yuko dufite cyo birashoboka kubindi ko ndavuga nivyo isi tarizi yari keneye kumenya kugira ngo itabago ariko ashobora ndazwi yuko ndumuntu agirira neza abantu jewe muzondondera muri bina biriya mumbure je ndumuserukira Imana jewe mpagararanye n'Imana kandi nk'userukira Imana uganza wese nzo musengera ico kiri clear n'undi azoganza zo musengera kuko ndumuserukira Imana gikurikira gukunda no kuba n'umugabane wanje uyu Joshua muri ko muravuga ndiko ndubaka umusozi w'amasengesho apana kubw'umusozi w'amasengesho ni site touristique izozana abantu benshi baje gusenga muri kino gihugu kugira ngo Joshua ivyiza akora bitazwe tujya ku musozo
uwo mwaka Sabaoth Eglise Sabaoth itegekanye iki na cyane cyane kuri babantu bifuza kumenya tuje mu bindi kwera ko kiganiro dusa n'abagisozereye ibibazo twari dufise twabibajije ariko kumbure twinjire mu buryo bwiza buzotuma turangiza umwaka neza mutegura iki muduteguriye iki kumbure abantu bifuza kuhagera tuze tuhagere twamenye gahunda zose ugomba kugira amakesha mazima uraza utegerezwa kuba ni vyiza gusenga ni vyiza cyane gusengana na Elia muri uyu mwaka Imana n'amayerekwa inyereka ko muri ayo makesha tuzoba tumeze nk'abari mu kimodoka kinini amatsiko turakigendesha kugira ngo muri 2026 mwese tumudepoze mu vyiwe niryo yerekwa mfise ni naco kintu nzokorera ko ndiko ndigisha ariko abanye nanje mu makesha muri Ashbook abanye nanje mu makesha kabiri ko saria mukinama barazi riba eglise bayuzuye keza kwibarabara bamwe bifuza ko no bikorera kuri stade abandi bavuze ngo ndabikorere muri ville niyo byoroshe abandi bivuze ko nekorera muri Nyabagera kugira ngo nibakwire abandi bifuje yuko nokorera aho nakoreye igikorane cyane set ko murabizi ko ibibuga ndavyuzuza ku bw'ubuntu bw'Imana ariko kuri jewe muri umwaka numva ko twobikorera mwishengero kuko aracaye ico two turi baka mwishengero hama ico tuzokora kugira ngo nubose baronke ibibanza tuzosaba kugariba bararimwe ko bajya amabara abiri kugira ngo dushira amahema dukore abantu bose bashikigwe nijoro ridasanzwe gitwa gucya gitwa ijoro ry'amateka gitwa amakesha y'amateka ijoro ry'intsinzi rero akeneye kuba mu makesha y'amateka ijoro ry'intsinzi araho kazi bisanzwe bizwi ko nabari buraya iyo bari nahandi bariko barakesha no mu yandi mashengero hageze saa sita z'ijoro barasokora amatelefoni bagakurikira ibyo tuko turavuga si kubera ko abandi atari abakozi beza uburundi buzuye abakozi beza abadutanguye barakubawa abazoza barakubawa abariho ubu ni beza ariko tuko turavuga bivanye n'Imana yaduhamagariye gikurikira uzobe maso igihe cyose ubonye igiti bagitera amabuye kiba kifise ivyamwa ucu cegera kugira ngo umanure ivyamwa ko bamaze imisi batera amabuye egera gusa kugira ngo ivyamwa bize ubigeko Imana ibamugisha kabisha ngo batera ngo igiti kiri kw'ivyamwa nanje baranteye amabuye ndavuga ati kumbe mfise ivyamwa batangiye kugaragaza ivyamwa vya Yesu mu misi heze ebana amaposti yanje n'ubu baracampostinga naciye mvuga ati nje kuri eglise numvise ati ngo batera amabuye igiti kiri kw'ivyamwa oya ndavuga ati kumbe ndafise ivyamwa igihe cyose batakuvuze kuko umuntu muzima baramuvuga uwapfuye baramusengera igihe cyose batakuvuze n'uburi kurabaho igihe cyose bakuvuze nakosa bagize bako baratangaza ko uriko urabaho Sabini we yambwiye ati kijana uko na nyota kama una nyota nta muntu yo kuvuga ndavuga ati byose tubikesha Imana hivi namsema namuombea Mungu amwekee wepesi unajua ulikasema mkiswahili ndio maana nasema Kiswahili hakuna shida. Kuna watu wanaweza kamaona mtu yuko nazunguka wakaangalia upande mmoja lakini maisha haya muda mwingine watu wanatafuta kula na kila anayetafuta kula muombee apate na unachokimwombea ni ulinzi na ukingo katika kutafuta kwake ili asitoki nje ya misingi ya Mungu misingi ya uzima misingi ya utu ndio maombi yangu kwake na kwa wengine. Mungu ambariki. Asante sana. Mu gusozera nagira bakwendengera muri office yawe ni office nziza cyane ariko kandi nabonye mumenga mbonye ikintu cyitwa inkona hari gihe kenshi cyane baza ati n'umugambwe CNDD-FDD ni Aigle Noire uriya mugwi equipe uriya mugwi wa Reverend kuriyo cyane hari cyo bivuze bino bintu babiri muri office yawe koko mbabona nigeze kwakira umuntu avuye muri Canada ari muhira abona ifoto acabona ifoto yanje hafi yari umutwe w'inkukuma acavuga ngo ivyo navyo nibiki ndamubwira so gendo rabe muri Google yarafse ChatGPT yarafse intelligence artificielle acarandika inkukuma isigura iki muri Bible inkukuma isigura divinité muri Bible yariyo ico biti binyabugingo bifise amashusho 4 bivugwa mu gitabo cy'ivyeshuro Yohana igice ca 4 isura ya mbere ni sura y'inkukuma iyindi ni shusho y'inka iyindi ni shusho y'intare iyindi ni shusho y'umuntu ishusho y'intare igaragaza Imana umwami ishusho y'inka igaragaza umukozi kuko inka n'umukozi inka ko barima bayizi nk'umukozi ishusho y'umuntu igaragaza Imana n'ubumwe n'abantu ishusho y'inkukuma igaragaza Imana igendera hejuru kuruta abandi inkukuma rero isigura umwami w'ikirere ugendera hejuru isigura divinité muri prophetic ubonye inkukuma mu ndoto uri kurabwirwa yuko wahamagariwe ivyikivugisho cyo tumabonye ndabona intare hariya iriya ningwe n'intare iyi ni farasi
ifarasi ni speed, iyi ni intare, iyi ni intare, ifarasi ni speed, ni bama bibaza ngo Joshua yambara ibikomo, iyi ni intare, iyo ni intare wambaye, iyi ni intare, iyo ni asa wahabwa n'umuntu mu ishengero waruha nabwira sisanyisha ariko reka nambari waruha rimwe sino ikindi conjohera Starboy peut-être kera babona amaposte iki rero kiza kuba ikibazo ibaze ngo mbaza umumenyesha makuru kiza kuba ikibazo ndakubaza ikindi gihe abantu babona dushira ko amaposte babona abantu babohoka babona abantu bakira babona abantu buzuye babona abantu bagwa bakavuga ngo nabasunitse babona ivyo babona bakavuga ari amanyanga babona abakobwa bakavuga ngo twigisha ubusambanyi cyangwa ibindi nanjye ndakubaza ikibazo kowe waje mu ishengero ivyo byose byavuga nivyo cyangwa ivyo wabonye nibi cyane je nabonye kubera ko je nanjye nari gipinga kera ega je ndacishure uko je nakibonye kuko nanjye warankoze ko sinaguye hasi kubera iki ntaguye hasi cyane kubera iki abo abandi bagwa hasi abandi ntibagwe hasi so narabonye umuntu usengera ukamuvugisha ibishetani bikakwishura ngo ntituzomurekura Imana mugasengera umuntu nkavuga ati bya bintu nivyo kuko si ibintu mwateguye n'umuntu yaje gusenga utamuzi hari n'uwavuze yagiye mu kuzima amarayi imisi 3 afashe amahera mu maboko aca ponyoka kagenda ariko mwaya mu musengeye n'amahera yabika mu mutwe mama we warabivuga sinibaza ko ikinyoma cyo wakumwana na mama wiwe je nibaza ko ibintu biba vraiment umaze kumenya Imana cyangwa umaze gutahura yuko ijambo ry'Imana ribaho cyanye Imana yaturemye nyine ibaho hari ibintu ubona ukavuga ati vraiment that's true ego twese ntitwera sometime hari igihe bishika ugakosha ariko iyo ukosheje ugatahura ko usaba imbabazi Imana aho deje uba waratahuye byinshi bitandukanye ari gukosha ntutahure ko imbabazi z'Imana zibaho ariko nka jewe sinovuga ngo sindi umunyabyaha gukora icyaha usanga byabaye ariko ikiza ni gutahura ati mbega nimba nkoze icyaha hari umuntu ushobora gusaba imbabazi akangirira imbabazi nibaza icyo ko ari cyo gikuru je narabyiboneye nayo mpamvu navuze ati ubu unye umuntu azosengera nkabona ko yahuye n'ibibazo nzo muzana kuri kamera ati ngo dukora ikiganiro duhe buno butumwa buri muntu wese adukurikirana atahure yuko Imana iriho kandi itabara nico nanjye ndavuze kuba wemeye kuvanga inkuru z'Imana mu nkuru zawe birivuga ngo ubwa mbere na mbere Imana abantu nibabizi igituma isikiriho kuko Imana yabaye ya mbere nikibomogwa n'abantu birivuga ngo rero ubwa mbere na mbere Imana batavuga ngo yaremye ijuru n'isi raba ijuru n'isi naho batera amabombe muri Ukraine babomora amazuni babomora isi kuko icyatangujwe n'Imana nikibomoka ni watangura rero kuvuga ndakora ibiganiro ndakeneye ko abantu bakurikirana ivyo mvuga abaririmbyi abandi ariko jewe ndahisemo ubwa mbere na mbere Imana ndakubwije ukuri uzobona ibyawe birama uzobona Imana ikwagura uzobona bagwagurukira bagwa ukaguma uhagaze usanzwe ubizi baramagurukira bakagwa ukaguma amagaze ndavugije ku buzima bwawe rero Imana ikwagure hari nabavuze ati ngo akuvugishije ko nguzotera imbere ikintu ibyo sivyo navuga ati je ntacyo bitwaye none andikira uwo kwandikiye ngo nuratera imbere ubone yaratera imbere kukurusha ibaze ari abantu kenshi bagije umuntu ora ikintu cyose ikintu cy'Imana ni gahoro gahoro ntugifosinga kandi kiza mu gihe cyacu umwanya w'Imana gihe cyacu kitaragera ntikiza ariko kandi nta wotanye Imana kwihebura kubera ko ituzi iby'Imana yaduteguriye umugambi w'Imana ntawo tuzi ariko turizera ko umugambi w'Imana bari mwiza ku buzima bwacu reka ndabashimire cyane ku mwanya mwashoye kuduhereza kubera ko kubiriko biravugwa ku mbuga iki n'iki ari kubagora gufata umwanya muduhereze umwanya ku muri cyo kuganira natwe si bose bagirirwa ibako cyangwa baronka ingufu zo kuvuga byinshi bitandukanye bivanye n'ibiko birabavugwa ko so Imana ibahezagire umuntu ya kiganiro cyiza kumbure hari abantu benshi bari babifuza kumenya ukuri ndabashimira cyane kandi bitavuze ko mwampaye ikiganiro kubera ko naje gusenga muri Eglise mwampaye ikiganiro kubera yuko ari byo narisanzwe nkora nakazi kawe kandi ugakora neza kandi Imana igumugisha murakoze cyane so abakozi ba Star TV Imana ibahezagire cyane mwakoze kubana nanje iyi ni Star TV Imana iguhezagire kandi iguhumugisha aho uri hose inaguhereze buri kimwe cyose wifuza ariko wibuke n'abavandimwe bawe inshuti n'abagenzi kubera twese turi babene mugabo umwe twese dukomoka ku mugabo umwe nuko Imana ibahezagire cyane kubera ko Imana ntiyaremye umutunzi nkuko babitubwiye mu ijambo ry'Imana rafapase Imana ntiyaremye umukene ntiyaremye umutunzi yaremye umuntu bose bavutse batambaye twese bose bavutse nta muntu avuka yambaye Imana ntiyaremye umutunzi ntiyaremye umukene ibyo byose ni ijambo ry'Imana nagiye ndumva biratuma je ntahura bigatuma mbaho nyine
mfise ama responsibility amwamwe kandi meza atari mabi. So rero nubona umuntu atunze ntuzugira ubwoba uzovuga ati kujya uko yavutse nanjye niko navutse anytime nanjye bishobora kuba nanjye nkaba umutunzi. Imana ibahezagire cyane. Amen.